abigishwa biwe babisigura ukundi abandi barabyanka we ntiwonyoza ibirenge mwami ni jewe nkwiye kukoza umwami Yesu yanazi neza ivyo birenge iyo bigiye ko bigiye gucumitwa n'amahwa ariko bizihangana nubihe y'idisiguro oya 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 nubihe y'idisiguro tabugufi nk'ibirenge aje amageragezwa basi ugacuta ukwizera basi muri ico gihe ugira ibibazo byinshi ariko iyo kwifata kukigumya Imana ishimwe ukwizera tugusangamo kwemera impanuro igihe bikenewe ukwizera tugusangamo kwemera impanuro igihe bikenewe ushobora kugira ikibazo canke mu ishengero hakabibazo canke mu muryango hakabibazo canke uri umutegetsi iyo rero wakoze nabi utakoze neza iyo baguhanuye utegeza kumva mbega uyu muntu amanuye ni ivy'ukuri amanuye neza ari ivy'ukuri uteza kwemera izo mpanuro Bwana sifiwe kwemera impanuro tubisangamo ukwizera rero kwemera impanuro igihe bikenewe mu kwizera n'ubwenge Imana ishimwe ukwizera n'ubwenge akarorero Zaburi 119 ku murongo wa 98 haratubwira ati ngo dufise ubwenge kuruta umugwanizi wacu kubwo kwicisha bugufi kubwo kugumya ya majambo y'Imana kubwo kugendera muri vya vyakezwe vy'Imana amajambo y'Imana Imana hapicwa rero ubwenge buva mu ijambo y'Imana reka nahene nasoma kuko Imana duhaye umwanya mwiza nguyu kugira ngo usesangure ivyageze kugira ngo abandi nabo bashobora kumenya ijambo ry'Imana niki rikora gute ubwenge Zaburi 119 ku murongo wa 98 haravuga ati amabwirizwa yawe atuma ndusha abansi banje ubwenge kuko nanaryo yamana nanje amina ngo amabwirizwa yawe nubwo rero y'amajambo y'Imana atuma ngo ndusha abansi banje ubwenge abansi bacu no baye ni shetani abansi bacu nabaye n'abadayimoni abansi bacu nabaye n'umuntu wese akikorera umugwanizi uwo muntu wese akorera umugwanizi uteza kumukunda ariko ukiyubara kuko hari igihe aba afise imitego agenda aratega imitego rero udafise ukwizera udafise ubwo bwenge ucugwa muri uwo mutego ariko umuntu afise ubwenge uhura Imana ica igukora iki iyo haje umutego ucuhura uwo mutego Imana irawugutegura niko handitse imigani rimwe ku murongo wa 19 imigani rimwe ku murongo wa 19 umvirize ngene Imana itegura haravuga ati ku murongo wa 17 bambe imigani rimwe ku murongo wa 17 haravuga ati kuko umutego utegekwa ubusa ikiguruka cyose iyo kibibona ntushobora kubona umutego w'umwasi atari Imana ikweretse ntushobora kubona ibikorwa byose by'umugwanizi atari Imana ikweretse nubwo rero ni Imana n'ubwabwenge kugira ngo ubone ati uyu n'umwasi hajya imitego reka nzinde reka nshenga nshibembere n'umwasi byo byose biva kuko ukwizera Imana ishimwe rero tuko turavuga ati ubwenge ukwizera tugusanga mu itunga Bwana sifiwe kwizera tugusanga mu itunga abikolosayi 2 kuri rimwe ukashika kuri 3 urabonamo ukwizera haravuga ati ndagomba ko mumenya ukuntu mbagwanira intambara mwe nabi Laodikiya n'abatara nkubita ijisho bose uko bangana kugira ngo imitima yabo ireme kuko bamatanijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamatsinda babone kumenya imbanga ry'Imana n'iryo Kristo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe amina itunga ry'ubwenge kumenya ryahishijwe muri Yesu Kristo ngo rero ufise ukwizera
wakira iryo tunga ariryo Yesu Kristo ari we mpwemu yera. Hadusango itunga kuja inama. Mu kwizera tugusangamo kuja inama. Ngwe rero abantu babiri batatu canke igihe mukora muri mugwi utegereza kumenya yuko muteza gukorera hamwe, muteza kuja inama. Ntushobora kwiganza vyose guhera ngo nuko uri president ngo nuko uri secretary ngo vyose ngurabizi. Oya, umwabazi ibindi ariko iyo mukorane hamwe mukaje inama niryo itunga n'ubwenge n'ukwizera. Amen, amena. Kwizera tugusanga mu kwitonda. Ukwizera tugusanga mu kwitonda, kwicisha bugufi. Haleluya. Umuntu yitonda aba afise kwizera, ariko umuntu atitonda asarangurika nta kwizera aba afise. Ukisha bw'Imana tutegeka kwitonda. Rero ukwizera tugusangamo ukwitonda. Ukwizera tugusangamo kwicisha bugufi. Umuntu yicishe bugufi. Yakobo 4:6 karatubwira ngo duhunge wa mugwanitse na wa mugwanitse azoduhunga. Ngo kandi nitwicisha bugufi twicishe bugufi ngo twegere Imana, Imana nayo izotwegera. Nubwo rero kwicisha bugufi ni ingabire ikomeye kandi hambaye iva mu kwizera. Utizeye dushobora kuronka iyo ngabire yo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ni ingabire ikomeye kandi hambaye. Yesaya 57 ku murongo wa 15 haratubwira ngo Imana ibana n'abafite imitima imenetse, Imana ibana n'abafite imitima ngo nabicisha bugufi. Nubwo rero ufise kwizera utamenya ati ujya ni papa, ujya ni mama, ujya ni mukuru wanje, ujya ni umutegetsi, ujya arangaba, ni pasiteri wanje, ni mwarimu wanje, ni mujenama, ujya ni umukristo, ujya ni mugenzi wanje, ari umupfasa nawe tujya ni umugabo wanje, reka ndamwubahe umugabo, reka nkunda umugore wanje, bajya naba abana nabo ati bajya n'abavyeyi. Kubera ukwizera Bwana sifiwe guca bugufi. Ukwizera tugusangamo imbuto. Bwana sifiwe. Ukwizera tugusangamo imbuto. Ndiko ndabwira abantu vyerekeye imbuto ntibashobora kubibona, ariko hari imbuto y'agakiza, hari imbuto yo kwizera, hari imbuto urukundo ni imbuto, ubumwe ni imbuto. Nga rero ufise kwizera utugusangamo imbuto: amahoro, kururanirwa, ubumwe, kugira neza, guca bugufi ni imbuto. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo umubi vyagiye gutera atera mu budongo bwiza n'imbuto imera. Ariko iyo umubi vyagiye gutera imbuto hanyuma gatera mu ivu ritamera, ivyo vyimburwa ntibibaho, bisha vyononeka bikuma. Rero ni ijambo ry'Imana kugira ngo ribe mu mitima yacu nuko uwo muntu aba afise imbuto yo kubaha, imbuto yo kutegera, imbuto yo kumva, imbuto y'ijambo ry'Imana. Nuko ukwizera tugusangamo kumvira. Uri umuntu utumvira nta kwizera ufise. Samuel wa mbere 15 kuri umurongo wa 22 hatubwira kubyerekeye kumvira ngo naho uba ufise imiliyoni 100 kagenda ukayitanga mu ishengero amashikano, ariko utumvira byose ni ubusa, byose biba ubusa. Ariko kumvira niko kintu gikomeye kandi gihambaye. Rero kwizera tugusangamo kuyoboka. Imana shimwe, kuyoboka bigena nko kwiyumvira. Amina. Kuyoboka. Ukwizera tugusangamo kuyoboka, nuko rero kumvira, kubaha. Ukwizera tugusangamo kugororoka. Ukwizera tugusangamo kugororoka, ya mbuto no kugororoka. Abaroma 1:15-17 urasanga mu kugororoka. Ukwizera tugusangamo gutungana, intungane, kuba agahita, intungane. Yobu 1:12-13 urasangamo ingene batubwira ko Yobu yari intungane. Yobu 1:1 ukamanuka kuri 2-3 ukabandanya haratubwira ko Yobu yari umugorotsi, yari intungane. Intungane n'umuntu atarenganya, n'umuntu yubaha Imana. Rero kwizera tugusangamo kutarenganya. Nk'abadandaza afise nk'umudandaza aracuruza umuceri akaba afise umunzane, ugahura kuriko umunzane ugahura yawuregeye, ugahura yivye, ariko intungane ntiyiba. Canke ugahura bamubwiye bose wiwe ati
egome ikiro kimwe ukigurishe idolari 2 nawe gacagagenda kagurisha idolari 2 n'amasenti 15 nuri ndungana kuko warengezeko. Imana ihabwe icuba indungana kutarenganya kwiyumanganya. Ukwizera tugusanga mu kwiyumanganya. Kwiyumanganya ni ingabire ikomeye kandi hambaye. Umuntu yokwiba ariko umaze kumenya ati ni nakanyivye, urashobora kwiyumanganya kugira ngo ntumubwiye atemuka wewe niwe wanyivye, kuko igihe yakwiba ntiwabibona. Bona sifiwe. Igihe yakwiba ntiwabibona ariko wamenye ko yakwiye. Ushaka kwiyumanganya hanyuma ukirengagiza, hanyuma ejo Imana ikongera ikaguha ubundi butunzi, wa wundi ugahura ukamusengera, Mana naka banyivye, ariko kubera kwiyumanganya ugahura uriyumanganisha. Abantu ntibamenye ko bakwivye cyangwa ntibamenye ko uri umworo, bakakubona gusa wambara gusa ngo nigitoka, wambara udupanda wamariki, ariko atambahera ufise, ariko ukaboneka ko umeze neza kandi uri umworo. N'abandi bakavuga ati naka n'umutunzi, ariko ntacu ufise kubera iki? Uri kwiyumanganya. Wiyumanganya emuga ngo naka ngo mbega ngo naka ntacu afise. Umuntu atiyumanganya naho yaba ari umworo agena ngo baka n'umunsi ndayinzara ngo mbega ndofashe kinaka, ariko umuntu yimanganya araza hajya gasenga Imana, kiyimanganya ejo ukazobona Imana imugabiye ikintu ingabire. Amina. Ukwizera tugusanga mu kwihangana. Kwihangana ni ingabire ikomeye cyane. Kwihangana kwizera tugusangamo ukwihangana. Umuntu atihangana birakugora. Ukwizera tugusangamo kurinda kurema. Ingwa rero iyo haje nk'ikintu kuza kugira nabi, utegeza kurinda, utegeza guhagarara nk'umugabo. Kuko ubera iki? Yesu yavuze ati ntutinye ndi kumwe nawe, niwebure ndi Imana yawe. Ingwa rero iyo ufise Imana urarinda kurinda kabisa. Umwansi ashobora kuza akagutinya, akazana ikintu cyereke iterabwoba. Reka ndaguhe muri ino minsi nari abantu bariko baragenda baratera abantu iterabwoba by'ukuri, ugahura akamuntu akavuga ngo muri iki gihe ngo abantu bakure amafoto yabo kuri WhatsApp, ngo bakure amafoto yabo ku WhatsApp, canke ngo bashire amafoto y'abandi, ngo canke ngo umwansi ashobora gukoresha ngo ifoto yawe, umwansi ashobora gukoresha ngo izina ryawe. None ngo kuraho ifoto yawe ngo ushehe yundi, kubera iki wo kuraho iwawe ifoto yawe hamuka gushiraho yundi? None yundi rero uwo wundi rero uramwanga. Kubw'ivyo rinda. Imana ishimwe. Rinda umwansi, mupambane n'umwansi, kuko Yesu Kristo nawe yararinze umwansi. Umwansi ateza guhunga kubw'izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese afise Imana, umwansi arahunga. Haleluya. Umwansi arahunga. Niki ijambo ry'Imana tubwira, ijambo ry'Imana tubwira uriravye muri Zaburi 89 haratubwira ngo nidutinye ikintu haba ku murango canke mu ijoro ikigendagenda, kuko urinda kuko uzi uwo ariwe. Ntushaka kurinda igihe udafise Yesu, ariko ufise Yesu Kristo urarinda, kuko ufise umwami w'abami, ufise uganza abaganza bose, ufise wanesheze kuzimu, wanesheze na rupfu, wanesheze kya kintu cyose. Cyo gituma umukristo ategerezwa kuba urinda, kuba ufise ushikamye, umeze neza, kuko ufise umwami w'abami, ufise umucunguzi, ufise wanesheze urupfu na kuzimu. Amina. Rero nico hanyuma kwizera tugusanga mu kurema ni ingabire ikomeye. Kurema. Ukwizera tugusangamo gushikama. Kwizera tugusangamo gushingira intahe. Ntushobora kuvuga ngo ndafise ukwizera ariko ukanga gushingira intahe Yesu Kristo. Matayo 10 umurongo wa 32. Matayo 10 ku murongo wa 32 na 33. Imana ihabwe icubahiro. Umbiriza ingene Yesu Kristo yavuze ati umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data wo mwijuru. Ariko umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu, nanje nzomwihakanira imbere ya Data wo mwijuru. Ngo rero ukwizera utegeza gushingirira intahe Imana, kandi
no muri ijambo ry'Imana kandi Yohana muri Yohana 3 ku murongo wa 33 haravuga ati n'umurongo wa 34 ngo uwemeye ugushinga intahe kwiwe abateye igikumu ngo Imana ni y'ukuri. Uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana kuko idatanga mpwemu ku ngero. Amina. Ngo uwemeye gushingira intahe Yesu Kristo aba ateye igikumu ku Imana ari y'ukuri. Kubw'ivyo ukwizera tugusangamwo ugushingira intahe Imana. Ukwizera tugusangamwo urukundo. Haleluya. Ukwizera tugusangamwo urukundo kuko urukundo ni ingabire ikomeye kandi hambaye, kandi ukwizera tugusangamwo ubumwe. Amina. Ukwizera tugusangamwo urukundo, ukwizera tugusangamwo ubumwe kuko umuntu ufise ubumwe uba ufise ukwizera. Canke umuntu afise urukundo niwe afise ukwizera, kuko ntushobora kuvuga ngo ndakunda Imana ariko kandi udakunda bene wanyu, canke ngo ndafise ubumwe ngo mfise ubumwe na bene data ariko ugahakana abana. Oya, ni vyiza ukwizera tugusangamo amajambo menshi kandi ukwizera tugusangamo kunesha intsinzi y'agahebuza. Haleluya. Yohana wa mbere 4:4 turasangamo ayo majambo y'Imana. Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 4 hatubwira ngo mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabaneshetse kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Amina. Ukwizera tugusangamo kunesha. Mbwa rero wama uri kuraneshwa sinzi ukwizera kwawe kuba kuri mu mageragezwa nyene, ariko utegeza guhagarara ugashikama ukarema ukanesha, kuko ukwizera tugusangamo kuva mu ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana niho hari agakiza. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Rero Umwami Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. None rero ukwizera niki? Ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa, ikintu ubwiwe ko ari ukuri atagukekeranya, kandi ibitabonwa nivyo bitumenyesha yuko ari ivy'ukuri. Noneho rero ntawoharira, kuko ibi vyose tubona haba mu kirere, mu ijuru no kw'isi nibitwereka yuko hariho uwabishitseho, uyo nawe ni Imana. Haleluya. Amina. Rero kwizera nukuri utegereza kumenya ko hariho uwaremye ijuru n'isi n'ibirimwo vyose. Ivyo navyo nta wundi yabishizeho atari Imana. Rero utegereza kubimenya ivyo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Haleluya. Abaroma 1:20 ndaharavuga kuvyerekeye ico kintu, kuko hari abantu badashobora gutahura neza. Haravuga ati, amina, Abaroma 1:20 haravuga ati kuko ibitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira, n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntihagire ico bireguza. Amina. Ntihagire ico umuntu yireguza. Ukwizera utegeza kumenya ko hari ivy'Imana byose n'Imana yabereye, nta kintu na kimwe ciremo. Ni nk'uko intebe nicayeko siyo yikoze, yakozwe n'abana b'abantu. Bwana sifiwe. Imodoka yakozwe n'abantu, indege zakozwe n'abana b'abantu, inzu zubakwa n'abana b'abantu. Rero hari uwavyubatse, hari uwakoze ibintu vyose byo mu ijuru n'ibya kw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ivyo byose nibitumenyesha yuko kome hariho Imana. Kubw'ivyo ukwizera kuva mu kumva, kandi uko kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Amina. Haleluya. Ukwizera kuva mu kumva, kandi uko kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Abaroma 10
17. Reka duhasome Abaroma 10 ku murongo wa 17. Haravuga ati nuko ukwemera kuva kukumva nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amina. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amina. Rero ukwizera kuva kukumva kandi ukumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Ngo rero kugira ngo abantu bamenye, abantu bahinduke babe ba Kristo, bategeza cyambere kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma kabiri, umaze kuronka ukwizera, ngo rero umaze kuronka ijambo ry'Imana bikaba mu mutima wawe, uba ufise ubushobozi, ububasha n'inkomezi z'Imana, uba ufise inkota ya mpwemu yera, uba ufise inkinzo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Rero umaze kugira ukwizera, reka ntituvuge ku munwa, ariko tuvuge mu byagezwe bya Kristo. Abanyefeso 6:16-17. Abanyefeso 6:16-17 haravuga ati kandi hamwe n'ivyo vyose mwabira inkinzo y'ukwizera niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu, n'iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, inkota ya mpwemu, ubushobozi bwa mpwemu yera. Rero nuko umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Bufise inkinzo, bufise uruzitiro. Kabitatu, ukwizera ni mpwemu n'ubugingo. Ukwizera ni mpwemu n'ubugingo. Yohana 6:63. Yohana 6:63 haratubwira ku byerekeye, haravuga ati impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacumaze. Amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Amina. Amajambo ngo ni impwemu n'ubugingo. Kubw'ibyo ubufise amajambo y'Imana uba ufise impwemu, uba ufise ubugingo. Uraze ko ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Imana. Egome, ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Imana. Zaburi 33:6. Ijuru ryaremwe n'ijambo, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Abayibura 11 ku murongo wa 3. Canke amina, abantu baremwe n'ijambo ry'Imana. Ibintu byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Kubw'ivyo nuko ukwizera niko kutumenyesha ko hariho Imana imwe nyakuri gusa. Haleluya. Amina. Ukwizera niko kutubwira ko hariho Imana imwe nyakuri, imwe gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Yohana wa mbere 5:20. Yohana wa mbere 5:20. Siko turarangiza. Yohana wa mbere 5:20. Hari Imana imwe nyakuri gusa, ibindi nibikigwamana. Nuko Imana ihabwa icyubahiro. Reka turasoma mu izina rya Yesu. Kwizera niko kutumenyesha, cyangwa ijambo ry'Imana ryo ritumenyesha ko hariho Imana imwe. Yohana wa mbere 5:20. Kandi turazi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Amina. Yesu Kristo niyo Mana nyakuri. Nuko rero kandi ufise ukwizera urusha umwansi ubwenge. Namaze kuhasoma Zaburi 119:98. Ufise ukwizera, ufise ubushobozi kurusha umugwanizi, uramunesha kuko ufise Yesu Kristo. Haleluya. Reka rero turabe cya gice kigira gatatu. Twavuze kugira ngo tumenye, twavuze ko hariho uburyo butatu kugira ngo tumenye, dutahure ijambo ry'Imana niki kandi rikora gute. Hanyuma igice cya mbere twavuze ati nukubaha, igice cya kabiri nukwizera, igice cya gatatu nukuhishurwa, kwerekwa. Haleluya. Kincho gice cya gatatu kugira ngo tumenye ijambo ry'Imana niki canke rikora gute. Bivanye yuko ibanga ry'Imana riri mu mpwemu. Ibanga ry'Imana riri mu mpwemu. Haleluya. Imana ishimwe. Ibanga ry'Imana riri mu mpwemu. Ivy'ubwami bw'Imana byose biri mu mpwemu. Nibanga. Imana ihabwa icyubahiro. Ibitaboneka n'amaso y'umubiri atari mu mubiri
ibiboneka udashobora kumenya cyangwa gutahura Imana utarahinduka. Ntushobora kumenya Imana utarahinduka, utarakizwa neza. Bisaba yuko nawe uba mu mpemu nk'uko Imana ari impemu. Ntukoreshe ubwenge bwawe, ariko uce bugufi, wigishwe, wubahe, wizere, atari uko byose bikubera ubusa. Kenshi nama ndiko ndasigurira, hariho uburyo bune, hariho uburyo impemu, hariho uburyo novuga ati uburyo nka bune bwo mu mpemu. Imana ni mpemu. Matayo 4, Yohana 4:24. Imana ni mpemu. Haleluya. Imana ni mpemu. Yohana 4:24. Bambe Abaheburayo 1:14. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma ijambo ry'Imana ni mpemu. Namaze kuhasoma Yohana 6:63. N'umuntu nawe yimatanije n'Imana nawe ni mpemu. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Soma Abikorintho ba mbere 6:17 cyangwa usome Yohana 3:6. Karatubwira ati ikivyawe n'umubiri ariko ikivyawe ni mpemu. Ngare twebwe tumaze kwizera Yesu Kristo, tukizera izina rya Yesu Kristo, tugahinduka abana b'Imana, tubaye impemu kubora kwimatanya n'umwami wacu Yesu Kristo, tubaye impemu. Rero nuko rero tuteza gukora iki? Ntushobora kumenya ivy'Imana utabihishuri. Haleluya. Reka dusome Matayo 11, Matayo 11 ku murongo, Matayo 11 ku murongo wa 25 na 26. Amina. Muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Igome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. 7 Vyose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumunzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Imana ihabwa icubahiro. Canke ayi imbere gatonya Matayo 13:11 haravuga ati, arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Haleluya. Mbwa rero ntushobora kumenya ivy'ubwami bwo bw'Imana utabihishuriwe. Nico gituma rero ari vyiza, icambere utegerezwa kumenya aho uca kugira ngo wakire ivy'ubwami bw'Imana. Duca kuri Yesu Kristo, teza guca kuri Yesu Kristo, kuko ari we inzira, ukuri n'ubugingo. Yohana 14 ku murongo wa 6. Yesu Kristo niwe ntango kandi niwe niherezo. Umwami Yesu ahabwa icubahiro. Amina. Kubw'ivyo duca bugufi kugira ngo duhabwe amabanga yo mu ijuru, tube abahirwe. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe. Duce bugufi kugira ngo duhabwe amabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Imana ihabwa icubahiro. Kubw'ivyo iki gice bana b'Imana nukuri ngiye kukirangiriza kuri aya majambo kugira ngo nawe umenye, utahure yuko twahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana kugira ngo namwe tuyabashikirize. Abaroma 10 ku murongo wa 14 ndashikana ku murongo wa 16. None bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate uwo bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe, kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe. Nk'uko handitswe ngo, ewe ukuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ari vyiza, ariko
abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde yemeye ivyo twumvise. Haleluya. Kubw'ivyo nawe we uri hagufi kandi umvise aya majambo, niwizere umenye gutahura uvyerekeye ijambo niki canke ijambo rikora gute. Kubw'ivyo turangije dutera akamo abari hirya no hino kugira ngo bumve amajambo y'Imana, bamenye amajambo y'Imana niki kandi ijambo ry'Imana rikora gute. Nuko namaze kubakubwira, nimba wifuza kuba kumenya vyinshi kuruta ivyo, ushobora guhamagara kuri 325 333 892. hanyuma nimba n'abari kure, uri kure uri hagufi, nayo niyo majambo y'Imana dushobora kuza tuyagasangira. Hanyuma n'uwundi yoba yifuza kugira ngo atange imitwaro itandukanye, uko Yesu natwe yaraturuhuye. Usomye Abikorintho ba kabiri igice ca mbere 3-4, Yesu yatubwiye ngo tugende twirura abandi nkuko natwe twiruwe. Kubw'ivyo turangije dushimira Imana, turangije dukenguruka Imana. Muri vyose Imana nihabwe icubahiro, muri vyose nishigwe hejuru. Wewe wumvise amajambo y'Imana nuyakire, uzoba wakiye Yesu Kristo, uyazigame uyashire ku mutima, kuko ijambo ry'Imana tubwira muri Luka 11:27-28, nkuko Yesu haje umupfasoni umwe akabwira Yesu Kristo ati urahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje, arahiriwe. Ariko Yesu Kristo aravuga ati na cyane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaryakira bakaribungabunga. Kubw'ije nawe ndagusabiye amahoro, nsavye mpwemu yera kugira ngo agufashe kuri aya majambo y'Imana, uyashire mu bugingo bwawe, uyashire ku mutima. Hamwe n'ivyo Yesu Kristo nawe azokugira neza, azokugirira ubuntu. Hanyuma reka dusenge dusabire kugira ngo ndagusabire. Nimba ufise ikibazo, Imana ikwishure. Nimba wifuza ko Imana kugira imbabazi, Imana iguharire. Nimba ugwaye, Imana igukize. Tugiye gusenga, wakire ugira ukwizera, kuko agakiza kava mu kwizera. Ibibazo byose bikugwaho kubera kwizera, ibikorwa byose by'umugwanizi bikugwaho kubera kwizera. Kubw'ivyo tugiye gusengera, wakire aya masengesho, wakire akagakiza, wakire ubwiza bw'Imana. Nikijambo ry'Imana tubwira ngo Abisirayeli bazokizwa n'Uhoraho, abakirisha akakize kadashira, ntibazoteterwa, ntibazomaramara. Aho ni Yesaya 45:10 canke Abaroma 10:10-11 haratubwira ngo iyo wizeye nukuri ntuzobona isoni. Kubw'ivyo reka dusenga Imana. Mana data wa twese vyagiye mu ijuru, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Ndashimye mwami kuko waduhaye umwanya kugira ngo twongere kandi turenguke imbere yawe, dusesangure ivyagezwe vyawe n'amajambo yawe. Kubw'ivyo ndagushikirize aba bene data bumvise amajambo yawe. Mana ijambo ryawe Mariko 16:20 ngo inyuma y'ijambo ry'Imana hakurikira ibitangaza. Igitangaza ca mbere nuko ku muntu yizeye yaciye bugufi akagusaba imbabazi uramuharira. Igitangaza bikurikira nuko ku muntu arushe aremerewe araruhuka. Ibitangaza bikurikira ijambo ry'Imana nuko ku muntu agwaye iyo yizeye arakira, yakira gukira. Nuko ku muntu afise intege nke yifuza ingabire, yifuza inkomezi, nk'uko ijambo ryawe Mana ritubwira muri Zaburi 68:35 hatubwira ngo wewe Uhoraho uha umunyentege nke inkomezi, ngo uduhe inkomezi. Kubw'ivyo tugiye gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushime Mana kandi turagukengurukiye. Uri icubahiro, uri umwami w'abami, uganza abaganza bose mu ijuru no kwisi. Mana mu izina rya Yesu, kuri uyo wese yakiye amajambo yawe akaba yifuza guharirwa, mu izina rya Yesu turamusengeye niyake guharirwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Wakire guharirwa, Imana kugira imbabazi, Imana guharire mu vyaha mu bigabitanye vyose n'amakosa n'ubumane bwose, mu izina rya Yesu wakire guharirwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Hamwe n'ivyo mwami, n'izina rya Yesu umuntu wese afise intege nke
ndamusabiye inkomezi, ndamusabiye inkomezi mu izina rya Yesu. Umuhe inkomezi, umuroranize, umuhe agakiza, umuhe ubwiza bwawe. Hamwe n'ivyo n'urwaye, nawe yo bagwaye ingwara za sida, za kansere, ingwara za diabete, ingwara z'imitima, ingwara yari yose ikomoka ku mugwanizi, ikomoka ku rukoba, hari hose mu izina rya Yesu niwakire gukira. Turagusabiye mu izina rya Yesu niwakire gukira. Mpwemu yera kaze ubakore kubagira neza mu izina rya Yesu. Turasanganguye vya bikorwa vyose vy'umugwanizi mu izina rya Yesu, bikorwa vyose vy'umwansi ndabitongoje mu izina rya Yesu. Umuriro wawe Mana numwitangire Yesu mwana Mana, umukoreko maze nk'uko ijambo ryawe tubwira Zaburi 97 ku murongo wa 3 ngo umuriro wawe Mana uva imbere yawe wo kwigiza abagwanizi impande zose zine z'isi, impande zine zose z'ibihugu mu izina rya Yesu. Natwe turasanganguye je bikorwa byose by'umwansi by'umugwanizi byose bicika ubusa bikamagana mu izina rya Yesu. Mana urakoze, turabasabiye amahoro, bakira amahoro, bakiye kumerwa neza, bakiye agakiza kawe Mwami kadashira. Urakoze Mana yacu, turagushimira muri vyose, nibakire gukira kandi ijambo ryawe kibe mu bugingo bwabo. Tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima bwo mw'isi yose ntugwa kuja mu mahiganwa yo kwiruka, hanyuma ndiruka mbuwa mbere, baranshimira barankeza, bandamutsa mu maboko, abandi bankora ku rutugu, barankeza ariko habura